kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu Njiri ya Mariko ku kigabane cyaho c'icenda duhereye ku karongo ka 38 kugeza ku ka 41. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukutinuba uri kumwe na Yezu. Yohani aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashitani kw'izina ryawe, turaheza turamubuza kuko atari uwo muri twebwe. Yezu yamara amwishura ati, Ntaco muba mumubuza kuko nta muntu akora igitangaro kw'izina ryanje ngo ashobore guca amvuga nabi. Nkako utatugwanya abari uwacu. Impera y'abagirira neza abakristu. Uzoramuka abahaye igikombe c'amazi y'ukunywa kuko muri abakristu ni ukuri ndabibabwiye ko atazokwigera abura impera yiwe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo ukutinuba uri kumwe na Yezu. Ukutinuba uri kumwe na Yezu. Akarongo ka 38 kavuga ngo Yohani aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashitani kw'izina ryawe, turaheza turamubuza kuko atari uwo muri twebwe. Yohani ni wa mwigisha Yezu yakunda. Yegereye Yezu aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashitani kw'izina ryawe, dushaka turabimubuza kuko atari uwo muri twebwe. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, Yohani n'abandi bigisha canke abigishwa bari kumwe bagendana ba Yakobo na ba Petero n'abandi, babonye umuntu avuga Yezu Kristu yigisha ijambo ry'Imana, akura amashitani mu bantu kubw'izina rya Yezu Kristu. Birabababaza, bibaza ati gute ujya yo bari karakora bijya bintu. Baratangaye uwo muntu akijije abari bafise amashitani, baca baza kubibwira Yezu uti twabonye umuntu. Kandi aho rero burya bari barakaye bakunjisha isura, ati twabonye umuntu akora ibitangaza akirukana amashitani kw'izina ryawe, akoresheje izina ryawe, mugabo twabimubujije. Imana iduhe gutahura cyane. Twabimubujije kuko si uwo muri twebwe. 39 haravuga ngo Yezu yamara amwishura ati, Ntaco muba mumubuza kuko nta muntu akora igitangaro kw'izina ryanje ngo ashobore guca amvuga nabi. Imana iduhe kubitahura cyane. Yezu arababwira ati, mwakoze amakosa. Bamureka kumubuza, bamureka kubabuza kuko ata muntu yo handagaza ngo akora ibitangaza, akura amashitani mu bantu, asengera abagwaye bakire, avuga izina ryanje atari kumwe natwe. Ntimuze musubire kumubuza. Rero abana b'Imana, hari igihe abantu bamwe baba bumva ko aribo batowe n'Imana, batowe na Yezu Kristu. Ariko Yezu Kristu aratora n'abandi b'intege nke, akabaha gukora, akabaha kumukorera. Turabandanya 40 haravuga ngo nkako uwutatugwanya aba ari uwacu. Arababwira ati uwutatugwanya aba ari uwacu. Rero hari igihe rero uraba
hariho gutorwa ni gutorwa kuri kwishi. Ba Yohani batowe na Yezu Kristu, baragendana na Yezu Kristu, bari abakozi ba Yezu Kristu. Mugabo Yezu Kristu hariho abandi yagiye yihishurira, kuko ba Yohani bari batangajwe no kubona hariho umuntu ariko arakora ibitangaza ku izina rya Yezu Kristu. Kandi Yezu Kristu hariho abandi bantu 72 twama tubona muri Bibiliya yari yaratoye. Mugabo uko biri kose uwo muntu ntiyari muri abo 72. Nicyo gituma rero n'uyu munsi Yezu Kristu atora b'intege nke nka Zipora hano n'abandi, kandi ugasanga hariho abatugwanya canke ababagwanya. Mugabo Yezu avuga ati uwo wese muzobona akora ibitangaza ku izina ryanje canke ariko aravuga izina ryanje, muze mumureka abankunda ntabanyanka. Uwo nuwo Yezu aba yarihishuriye. Nkene ngaha nibutse igihe kimwe nigeze gutemberera ahantu, ntembereye ahantu turaganira n'umupadiri. Umupadiri arampezagira, aranyishimira, arampezagira kabisa, aravuga ati ndakubonamo ikintu kidasanzwe wowe kweri, urimo ikintu kidasanzwe, wakuze ufise ingabirano nuko. Nibwo rero nyuma naje kwivamo nisanga namubwiye tego n'ukuri njewe umukama Yezu yarantoye, muvyeyi Bikira Mariya yamambonekera kenshi, yagiye ambonekera mwijoro mu nzozi, anyigisha kuvuga ishapure y'ububabare 7, ansaba kuyikwiza mu bantu no kuza ndafasha abandi bantu. Mbega ye ariko nyuma maze kumubwira ko Bikira Mariya yambonekeye, Yezu yamambonekera, yamagendera no mu nzozi, yewe gaye byarahindutse. Dushaka gushwana, iyo mba umuntu mvuga ati ndiko ndashwana twari gushwana, mugabo kubera nari mu mwuka w'Imana, mpwemu yera, haleluya, mutima mweranda yari iri muri jewe, nta muntu nopfa kubwira nabi. Kera naratukana, mugabo ubu sinopfa gutukana. Imana indinde gutukana. Noneho uwo mupatiri biramubabaza, arambwira amajambo, numva kweri ndakomeretse. Nuko nyine twari kumwe n'umuntu, uwo muntu nyuma arambwira ati niwihangane, buriya niwihangane. Ariko Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane. Rero byaramubabaje kumva mvuze ko Bikira Mariya yamambonekera. Yambwiye amajambo menshi, kandi Imana imbabarire kuko ngira yari yanaborewe. Imana idutabare cyane. Yambwiye amajambo adasanzwe, ego hama ariko rero jewe uhoraho Imana yo mwijuru, umukama Yezu yarantoye uko yishakiye, kandi arabinyereka ko ari wanyitoreye. Haleluya, amen. Hariho abandi bapadiri bankunda, bashigikira. Hariho nk'umupatiri buri umwaka ugira uhere numva mpamagaye, arampamagaye ngo nshaka ndaguhezagire imbere yuko winjira mu mwaka mushasha. Hariho igihe yampamagaye hasigaye isaha imwe ngo turi kumuhana, nari nagiye kwa wifi wanje, ariyo nagiye ngo tuze kugirira hamwe umunsi mukuru. Numva mbona iyo nambira yampamagaye, ndabona ni padiri naka, nditabayo ngo nagira ndaguhezagira imbere yuko winjira mu mwaka mushasha. Yewe mbega batangwa no guturitsa bya faya byine nyene byo kurasha umwaka. Arampezagira, aransengera, numva nukuri
mana mpwemu yera yaranyururukiye ko pe ego mutima mweranda ndumva ko aje ndaca bugufi ari mu gihugu cyakura nanje nibereye ngaha muri Australia ariko uwo muhezagiro ndumva kumfasha arambwira sinzocika intege sinzohure n'ibingerageza ngo cika intege mu gukorera Imana ego kandi uko biri kose hariho n'abandi bagiye bantahura ndibuka hariho n'uwundi yigeze kumbwira ngo none ngo kuvuga ijambo ry'Imana ngo wabiga ngo none ntuzi muri Gatolika ingene bigenda turaganira ndamubwira ati nyamara jewe Yezu niwe yambwiye ndamukorere kandi yarampaye ibimenyetso bihagije bituma numva neza ko ibyo ndimo shigikiwe na Yezu Kristo ariwe yanyitoreye ngo ndabikore rero ntawopfa kunca intege njewe niko ndabyumva nuko rero we ngira yageze arabitahura nkuko hari nino ndashima Imana hariho abapatiri bagiye banshigikira si benshi mugabo bariho kuko hariho umupatiri umwe we bari bantoye ngo baransinze uturimo mu rusengero hari uturimo nkora nko gushasa imeza nyene mu gutegura kuri altari rero bari banantoye nze ndasangiza mu rusengero ariko kubera amagara yanje bivanye n'ukuguru kuko hari igihe ntambuka canke nyene ndavuga oya narabitinye nabuze oya kubera ndagwaye ukuguru mba mbona kugenda noja mu bakristo ngenda nitagira umenga si byiza rero mugabo ibindi ndabikora ibyo shoboye rero kandi ndashima ko hari igihe uwo mupatiri yigeze kusengera asiga n'amavuta mu biganza ubwo rero ibyo byose nibyagiye binyereka ko Yezu Kristo ari kumwe nanje usibye ko yagiye mu zabukuru abanyafrika tumeze nk'imfubyi yego tumeze nk'imfubyi pe yaradukunda cyane ariko ubu nyene urabona ko hari byagiye birahinduka ibintu nk'ibyo rero abana b'Imana Yezu Kristo avuga ati ubutatugwanya ni uwacu ntimukamubuze ibyankorera ntimukamubuze Yezu rero yaratoye urabona hariho abatogwa ku mugaragaro twovuga nk'abapatiri baba barabyigiye baba barafashe umwanya munini bakiga bagatahura abapasiteri niko kuko ababikira hari abatogwa ku mugaragaro Imana yarabagiyemo murazi ko hariho nabo byanka bagaferinga bakavamo bari bamabimazemo imyaka 5-10 ibintu nk'ibyo hari rero n'ababandi Yezu Kristo yitorera mu ibanga nkuko nanje yantoye ati nkorera kandi je kuva nkiri muto nahora turi mu ngendanyi dusabikanye ijambo ry'Imana nsoma ibisomwa mu rusengero ibintu nk'ibyo hanyuma ngeze no mu nkambi narayobora amajumuriya ariko nyuma ngeze ino ndanabivamo hamwe naragenda bikanka handi bikabyuka mugabo Yezu haleluya amen ndamushima ko atandekeye uko kuko hano hoho nari nageze ahantu nigira ibyo nishakiye atanze arataka atangoranaye numva noza kuririra Yezu ngo mpibibi nabo yari yarampaye gushikino ibintu nk'ibyo mugabo Yezu Kristo ansanga mu bitaro nari ngwariye ankorera ibitangaza hanyuma mvungera mva mu bitaro nyuma sanga mu nzu aho ndi aranyiyereka aramwishurira mwananje nkorera rero nicyo gituma nkorera Yezu Kristo mu by'ukuri hariho igihe mba n'umumenga nacitse n'intege kubera hari igihe abantu baguca intege mugabo ntabwo ndonka amahoro
donka amahoro ari uko mbonye ku gikorwa cya Yezu Kristo ndagikoze. Rero ni wabona umuntu ariko aravuga Yezu Kristo ntuzomugwanye, ahubwo mushigikire. Gusa nukuza turaraba neza kuko hari ababigiramwo ibintu by'ububeshi bakavuga ngo mu izina rya Yezu Kristo, izina rya Yezu Kristo abantu benshi bararifinisha, ariko baragowa barifinisha. Ku rindi jambo ry'umutwe hari akarongo kamwe gusa, haravuga ngo impera y'abagirira neza abakristo. Impera y'abagirira neza abakristo ni 41 havuga ngo uzoramuka abahaye igikombe c'amazi yo kunywa. Uzoramuka abahaye igikombe c'amazi yo kunywa. Aho Yezu yari karabwira Petero na Yohani na urumva bari bamushiriye inkuru ya wa muntu yari kari arigisha ku izina rya Yezu Kristo akuramwo abana amashitani. Ariko ababwiye ati mwebwe uzoramuka abahaye amazi yo kunywa. Kuko muri abakristo ngo kuko muri abakristo ni ukuri ndababwiye ko atazokwigera abura impera yiwe. Arababwira ngo nukuri ntazigera abura impera yiwe. Niyo mpamvu dukwiye kugirira neza abakristo. Hajya rero bana b'Imana, abakristo abapatiri ntibahembwa, nyimba bana bahemba n'utuntu babagirira two kugira baronka agasabune n'iki. Bajya bemeye kwihebera Yezu Kristo. Hari igihe ushobora kuba wo muhezagira, kuko hari abapatiri baja gukorera ubutumwa ahantu hanagoye kandi bigoye kugenda. Hariho ababikira bakora ubutumwa mu nzira zitandukanye, hariho abapasteri. Abo Yezu avuga ati uzoramuka bahaye amazi yo kunywa. Canke se abatowe na Yezu Kristo nk'uko nanje yantoye ukaba wompa amazi yo kunywa ukaba umpezagiye. Ariko rero njewe ndashima Yezu kuko jewe se nta muntu nosaba amafaranga mu bikorwa nkorera Yezu, kuko uburyo Yezu Kristo yantoyemo kandi ndamushima. Iyo mpamvu naho hari igihe mwama mubona umenga ndamaze nk'indwi yose ntakoze ubutumwa bivanye n'ibikoresho, bivanye hari igihe kamera ibintu bigorana, ugasanga ndiko ndakora ntakoresheje kuri YouTube, ugasanga nakoze nka audio gusa, naho mba naye mu mutima nagowe mbona ati nacereze gukorera Yezu Kristo. Rero nguzoramuka bahaye amazi. Rero kuko ari umukristo, kuko ari umurokore, mbega abantu bubaha Yezu Kristo. Nibutse muri iyi minsi bantu b'Imana muri uku kwezi guheze, muri iyi minsi haje iwanje, hari umuntu yigeze kunsaba ati hariho abantu bagomba kuza gutembera iyo, ubona wobaha indaro. Ndababwira ati nta ngorane n'ukuri, naho umuntu yojyama no mu ntebe ni karibu. Abantu barashikara iwanje ndabakira, barahamara iminsi. Mbaze rero icyantangaje, bamaze iminsi batahageze igihe bataha basezeye, bambwira ngo duhe inamba ya konte. Ndabaha inamba ya konte yiki. Abavyeyi kubera bari abana b'abakobwa bakiri bato, ati abavyeyi bashatse kuguhezagira kuko watugiriye neza. Ati yo nukuri ntibyokunda. Kwakira abantu bica bisaba ko bambwego ngurumva noya nukuri uzobabwire baze barabe abantu mu Burundi bagowe. Amahera mwago uze kubambwirira amahera bagomba kumpa, kandi nazi ntibari kumpa musi y'amajana 2, kandi amajana 2 y'amadolari ni miliyoni mu Burundi, ni hafi miliyoni canke mu minsi heza yari miliyoni. Ubu nibaza ko ari nk'amajana 8, ubu ni nk'amajana 8 yari menshi. Ndababwira ati ayo mafaranga uzobabwire bazoraba abantu bagowe mu Burundi, baraba umuntu bayafashisha. Nayo jewe
nta ngorane mwowe tubwire neza ngo kandi ngo twamaze iminsi nta kibazo ubwo bariyumviriye ko bakoresheje amazi yanje bariye ariko ijambo ry'Imana ritubwira riti duhe indaro bakavantara ingenzi duhe indaro ingenzi mugabo gusa i Burundi muzoze mwitondera abo muha indaro nino nyene no kwitondera abo indaro bivanye ko hari abantu bagira nabi ariko Imana nibaza ko yari yatumbereje iwanje abantu b'abanyamahoro ntabona ari inzi pe mugabo twaramaranye iminsi rero ndababwira genda muze muhezagire nyuma naravugishije abavyeyi babo ndababwira ati rero abana bari bashatse kumpa amafaranga ngo mwagira mu mpezagire mugabo nukuri ibyo kujya ndabifise mugabo ndabasabye amahera mwagira mu mpe muzorabe abantu bagowe muri Afrika muyabahe muzoba mumfashije pe ngo ariko ngurumva ngo nawe woyabihera ntoya suko ndazi ko nariko icyo gihe nari ifise ibigeragezo bantu b'Imana nari ifise ibibazo by'abana bagowe mbega abantu abo nikora ndirihira ku mashuri hariho aho bariko baranyaka 280 kandi nanje umwana wanje yiga mu Burundi we yiga ku ishure rizimvye nawene nariko ndapampagizwa muri Nyamisi kugira nkwizi miliyoni zingahe nagomba kumurihira ariko bakaba nabandi ngomba kurihira 200 musi y'ijana kubagurira amakaye niki nari gushobora rero guca mvuga ati ndatomboje n'amaburi buri cenda yarihira babandi batagi bantawe nikora ariko umutima wanje numva ko bajya nyene niyemeje ngomba kuraba ingene jewe nyene ndabikora nkabarihira bakiga rero bana b'Imana twige kwitanaho tubone abantu baba Kristo abarokore abo dusangi ukwemera cyane bajya dusangi ukwemera tubiteho twitaneho dusengeranire kugira nti dusubira inyuma ego ibintu nk'ibyo reka tugeze ngaha turacyabandanya turacyabandanya mwarahezagiwe n'Imana kw'izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninaza